Info duhari kubwanyu. Ndabamukije mwese bakunzi bacu bakunzi ibiganiro byacu none ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu ubwo tuguma tuyagire hamwe bigiye bitandukanye hano wacu mu karere canke se hano wacu mu gihugu ndetse n'ahagiye atandukanye ariko imbere ya byose kambandi ndamukanye n'umusesanguzi ayongire atwakirire aduhere ikaze abo tuguma tumara mu kiganiro. Ya merci beaucoup MC Benita amahoro y'Imana akomeze kubana nawe reka nce ndamutsa abakunzi ba B-Info aho baherereye hose sindi badondagure mu mazina kuko ni benshi cyane ariko ndabahe nikaze muri kino kiganiro neza cyane nibaze yuko mu gutangura ikiganiro umusesanguzi ko ubanza ukangira ka rappel gatoya kubera yuko hari abantu benshi bataramenya uko bimeze uko ibintu biko biripasa kugira ngo sinzi rappel kujanye n'iki sinahuye bon hari abantu bari kwaradukurikirana bataramenya yuko imbuga zimwe zacu tutako tuzazikorerako bakadukurikirana batarakora subscribe. Bon ça c'est vrai turi mu bihe twovuga bidasanzwe imbuga nyinshi zacu ziriko zirahura n'ibibazo niyo mpamvu rero wowe uba utubonye bwa mbere kuri no rubuga rwa B-Info Plus utaragira s'abonner woca ufata kano kanyu kabikora kugira ngo muri bwa bumwe muri gwa rukundo mudufashe kwagura n'uyu muryango wa B-Info Plus kugira ngo mukomeze kwironkera inkuru zacu umwanya ku mwanya neza cyane kuri bamwe bamaze kuyikora rero no basaba na jewe ko boca bagira partage bagire partage ni kwa kundi nyene ufise ikibazo ni muri commentaire ukeneye cyo yunganira yiramvuye nimero zacu zibazihari canke se link ya groupe ya WhatsApp ibiri muri commentaire ugashobora kuyaga n'umwe wese wifuza ko mushobora kuyaga rero umusesanguzi bano mwanya canke se muri kino kiganiro ndagwamagaye muri studio kugira ngo dushobore kwa twoyaga est-ce hano iwacu mu Burundi ubweregeje kuraba umusesanguzi canke se nk'ivyo wumva havugwa make wowe wikiga ko wahumanijwe canke warozwe hari umuganga karuhariwe yabigize umwuga wowe wikiga ko ufise inyatsi kubura uruvyaro kwisanga mu kibazo co kubengwa kugira ikibazo c'akazi canke mu kazi karibu cyane arafasha n'abibwi ivyabo avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi emwe Dr Swale n'umuhinga dasanzwe akabigerero kubarikura nimwinde gutwita ikajyanye ngo musanga hari kuri telefone gusa Dr Swale arabikemura ukeneye ubufasha akorera mu gisagara ca Bujumbura zone Buterere hafi ya Maison Verte ibarabara rya 27 muri DB mwakure kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 32 amajana 899 amajana 275 canke akamenyetso ko guteranya amajana 257 32 amajana 981 amajana 932. Dr Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura. Bo hano hacu mu Burundi inkuru novuga zishushe ni zitatu mugabo turavuga kuri imwe ya mbere ni ibigwanisho turabituwe ikindi kiganiro mu mwanya uri imbere ya mbere ni ibigwanisho ya kabiri ni ibintu byabaye mu minsi heze byaba abantu b'abasenzi ngo muca mubibona iyo bija ariko ya gatatu niyo ngiye kuvuga ko yibara ryaraye kubera iki se udashaka ko tuvuga kuri bano basenzi turavuga ko ntacyo mu kindi kiganiro kuko byabaje basenzi bifitanye isano n'ibyo Chimamanda Moses yavuze sivyo Chimamanda Moses yavuze ngo bazoguma biteze ngo umwasi azoturuka inyuma y'igihugu kumbe basange ajya amashengero niyo abitse abagwanyi sivyo Nisipaka twabonye none abantu bavuye mu bihugu bitandukanye bari ahantu mu masengesho bafashwe n'igipolisi ibiro tuza kwizina mu kindi kiganiro tubice imuzi n'imuzingo nasi ko twabijongorora nshimiye rero ko tuganira ku nkuru y'umudamu yitwa Nadine Irankunda Nadine Irankunda mu by'ukuri yarayihaye inkumbi yihaye ibara mu kugandagura bunyamaswa umugabo wiwe ntitwokwerekana ifoto yiwe ngaha usibye no kwerekana umusesanguzi nashaka amenyesha abahakugira akanyari bumve neza yuko atamugore atamwana atamugabo baguze uburofa rumva kari kuyungurura so en fait ibintu nk'ibi
twari tumaze iminsi tuvyumva mu minsi yahera ariko twabyumva abagabo ari bo bisha abagore ku bwinshi kumva umugabo yubiriye umugore aryamye yamukubise igipanga donc twabona impfu nyinshi z'abadamu bishwe n'abagabo babo ariko ubu tuko tubona ku bwinshi par contre abagore ari bo bariko bagandagura abagabo babo swati babikora bonyene swati bayifashwamo n'abana babo swati barondera abantu bahera sinzi kino kintu mu by'ukuri leta irakwiye kugihagurukira cyane abagabo mu gahenda bagiye kwiyongera cyane c'est vrai ega kubitwe ngabyo erega barashavuza erega abantu bamaze kugera mu ngo hari igihe usanga hari ibyo hari utuntu twinshi mugenda mupfa burya se abagabo bonyine bashavura n'abagore iyo badandahiwe cyangwa kudandahiwe byo no kuboriko no iyo bashavuye cyane arakwikorera ndakubona badundumiwe so d'abord uyu mudamu iradukunda Nadine n'umugabo wiwe nyakwigendera bahora baba mu ntara ya Kere ya Kayanza baba donc commune ni Kayanza zone ni Kayanza quartier Musave sous quartier nayo ni Mukoro ya mbere amakuru avuga ko Nadine yagandaguye umugabo wiwe ngo bazize amatati yo mu rugo sinzi badashobora kwicarira hamwe sinzi nimba ari bimwe mu kindi bavuga ngo nakana bapfuye akunguko mu rubibe sinzi kari byo ariko mu by'ukuri birababaje cyane ni triste reality mugabo kandi dusabe leta mu by'ukuri gerageze kubikorera ko ibintu nk'ibi ntituze tumwe no kuvyumva n'ahandi cyane cyane abaremesha kiyago bagerageze kuza baragendera abantu aho basanzwe bajejwe ivyo bikorwa babumviriza babumvikanisha byo byiza cyane gusumba ntizose kumva inkuru nk'izo mu by'ukuri birababaje cyane bisekeje bibabaje ariko burya ngo umutekano w'igihugu uhera mu rugo mais tu sais que l'histoire est pareille nk'iyi yabaye na hafi hano mbaye ari huri ahubwo tutangurira kuri wewe nyine kubera écoute sivyo n'abantu bo mu kibano urukumva umudamu yahaye acide umugabo wiwe iki kintu cyarambabaje nguma nakivugiye ko cyarambabaje cyane sivyo d'abord umugabo yarasanzwe ngabwira abagenzi biwe ngo je urupfu rwanje ndaruteze ku mugore wanje urumva ego abagenzi biwe barabitemwanyije uyu mugabo yararigeze kuri stade yaho ashobora gutaha umugore akanga kumugururira akararana n'ingurube ngira ngo ni babandi barongorwa n'inote no iyi kandi ko ndavuga si n'abantu bavuga ngo n'abantu baba stade no n'abantu berevutse urumva umugabo akararana n'ingurube bwaca mu gatondo umugore akavyuka umugabo akabona kwinjira rero baje gusanga ikiziga cy'umugabo kiri nyene hasanzwe harari ingurube amatohozera ko bagira ama investigation ku mugore icyaha kiramuhama icambabaje baramuretse ngatenga aje kurera abana ibibura bitahura yisha umugabo ubutungane bwabibonye bakoze amatohoza babyemeje ngo umugabo ngo kwanga asize ngo utwana twinshi ngo kandi duto ngo umugore ntataje kubarera erega icyatuma kabarira neza cyane cyabanze kuva mu nzira yatari erega ikibazo muza mugira mu bagabo ni cyane tusangutse nta mugabo agira amakosa nicyo kibazo mugira bijye n'uvyibwiye hari igihe no sibyo nibwiye hari igihe umugore yari yaramaze kudunubirwa n'amakosa y'umugabo ibi ni ibintu biri sérieux sivyo urupfu ku umuntu apfa rimwe sivyo iyo umuntu yapfuye rero ntabwo aba amasipozisiyo nta mpamvu n'imwe umuntu agira yo kuba yo kwica uwundi niyo mpamvu leta y'u Burundi yakuyeho pene kapitale sibyo yakuyeho guhanishwa urupfu nta muntu mu Burundi akora icyango bamanisha urupfu nka kujya bari muri Kongo ni kwera ivyo tugomba kumva yuko nta cyaha na kimwe umuntu yo gukorera cyo tumumwica bigenze gute ntibibaho uramuhunga hamukitura ubutungane bukaza kubatunganiriza rero kwibwira ngo umugabo afasha umugore nabi umugore ngacamo acide afi cyangwa mucu kundi ivyo ntibibaho cyangwa umugabo ngo ushaka kurongora umugore wa kabiri umugore wa mbere kandi amwiconze no wa kabiri no ivyo siko bigomba kumera
bitunganye muri voie légale ukeneye kuvana nawe saba divorce ubutungane burabumviriza mu gihe uba ufise ama preuve ari tangible cyangwa mu gihe ufise ibituma bifashe muragira ama procès mu muryango mukavansa mugakurikiza ama procedure hama divorce mukayisaba bakayibahereza mukavavanura kuko ubuzima bw'umuntu nikatihabwa rero biko birambabaza cyane mu by'ukuri kumva ngo umugore kanaka yisha umugabo yihaye inkumbi dernièrement twabonye mu ntera kira cy'ibitoke hariya umwana yisha umuvyeyi wiwe ari amafoto n'ubundi anayibutse cyane numva sinzi n'ingene bimeze ibiro ni ibintu twakagomba gusemerera dusaba leta ko mu by'ukuri bo bihagurukira ntibize binongere kabisa no kumvikana hano iwacu neza cyane yes urakoze cyane ku makuru dushikirije hano iwacu ariko dusimbire hakurya ya Rusizi kugira ngo dushobora twomenya eske imigwano ifashe gute ariko habera ibiki dusimbire hano muri Baraka aho habayeho bombardement kabisa ikaze twifuza ko wogira icyo bivuzeho cyangwa tukatubwira ingene byari bimeze nuko ubu ko hari ipasa hano muri Baraka amakuru d'abord dufise nuko iriya nkuko bivuze bombardement yabaye muri Baraka ubwa mbere yari cible kuri hotel Mwaru sivyo drone zo mu bwoko bwa TB2 zahagurukiye mu gihugu cy'u Rwanda zagiye mari zirarasa ibisasu kuri hotel Mwaru amakuru avuga ko hariho d'abord de traîtres FARDC batanze amakuru babwira igihugu cy'u Rwanda yuko hariho abakuru bo mu gisirikare cya FARDC bamwe n'abandi baba officier baza kuza bashikira kuri rya hotel Mwaru rero barasinyara bamaze kuhashika niko guca bahagurutsa drone za TB2 iza ikubita ibisasu kuri rya hotel Mwaru sivyo ko gusa ico ntarashobora kumenya nuko sindamenya réellement ivyo nonekaye sindamenya ni bande bahaguye cyangwa se n'imbya ndege byo bayakubise neza ku ntego nkuko bari babyifuza peut-être ibyashubiye kononekara ubwo nitwagirirwa ibakwe tukaronka amakuru mu buryo bwiramvuye turaza kugaruka mu kiganiro cyane ko exactement ni RDF yagurukije izi drone zo mu bwoko bwa TB2 cyane ko rero hariya muri Fizi burya Baraka muri Fizi cyane ko iriya territoire yose bakase connection ibi narabivuze barakase kabisa connection kugira ngo bagabanure vagabondage y'amadrone y'u Rwanda yari yigize sinzi ngeno byita yari yaguma asiyona muri kijya kirere uko babyifuza niyo mpamvu rero no kuranka buryo inkuru zo muri territoire ya Fizi atari kintu coroshe neza cyane urakoze cyane mutsanguzi ariko sinzi ko wibuka ku munsi wejo ko hari jambo nakubwiye nti inyuma yo kuza kwa Paul Kagame tuzobona impinduka nyinshi ngira ngo nta mpinduka tuzobona eske nubu ntago urabona ko hariho impinduka zimwe two turabona nibaza ko utataho imvugo nakubwiye nti impinduka abantu kenshi bibwira ko zamaziri positive mugabo hari igihe ziba negative sivyo so bamwe n'abandi bavuga ko iki gitero cagabwe kwijya hotel Mwaru hariya mu gisagara ca Baraka ngo ari uko President Paul Kagame ngo ni façon Kagame yashimye gukoresha mu kwerekana aho turi yiwe mu karere niko ngo n'abandi bavuga sivyo wanashaka nkubwira amakuru nanje mfise yandi amakuru wanashaka nutumbereza mu gisirikare ca FDNB cyane ubwo aba FDNB mu nyumviriza aya makuru mu byukuri muyafate nkama si ça vaudra la peine mone yakorereko kubera ko arabaraba cyane gose afite amakuru ahari avuga ko RDF bagiye gusa n'abakora ibitero vya nyuma donc President Paul Kagame amaze iminsi benshi bavuga ko agwaye ariko twarabyerekanye yego yaragwaye geragiye no kuraba abaganga be basanzwe bamukurikiranira ubuzima hariya mu Budagi ariko kandi ntiyari yicaye yariko
aragira amarobing atandukanye kugira ngo arabe yuko ashobora kuzoshika ku ntego ziwe hano mu karere k'ibiyaga binini, nubwo novuga ko bisa nk'ibiriko biramuta ku amazi. So rero kimwe mu byo namenye mu migambi bafise isa nkaho ari ukuntu ku bwabo ari kurangiza urugamba, nuko bafise gahunda yo kongera kugaba ibitero byinshi cyane bakoresheje ibisasu biremereye, ariko kandi n'indege zirimwo. Iyo mvuze indege mwumve amadrone wanashaka n'izindi ndege zisanzwe z'intambara u Rwanda rusanzwe rufise. Aya makuru arahari kandi mu by'ukuri bakanavuga ko ibi bitero bagiye kugaba, bagiye kubitumbereza cyane mu bice bisanzwe birimwo igisirikare c'u Burundi. Akasinzi ko kumvikanye ndagasubiramwo, bivugwa ko muri gahunda bihaye bagiye kugwiza ibitero byinshi cyane. Muri ibyo bitero bazokoresha ibisasu biremereye cyane, harimwo n'indege swat zo mu bwoko bwa drone canke n'izindi ndege u Rwanda rusanzwe rufise rw'intambara. Kandi ngo bino bitero bizokwibasira cyane ibice bisanzwe birimwo igisirikare c'u Burundi arico FDNB hajya mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo muca mubona za Baraka, za Uvira, za Fizi, za Mwenga, ahatandukanye hose hasanzwe hari igisirikare c'u Burundi. Mwumve yuko Kagame uyu kukuntu amaze imisi yitaza yihanukira agiye kugaba bino bitero ahasanzwe hari igisirikare c'u Burundi, kubera ko mu by'ukuri Kagame aramaze gutahura no kubona ko abatumye adashika ku ntego yiwe c'est bel et bien abarundi. Rero avuga ati kurasira abarundi mu Burundi bingana no kwiyahura. Ati mugabo kubarasira ku butaka bwa Kongo vyo basi na bitende twotuma tubamenasira ku butaka bwa Kongo, tukazobasanga iwabo mu Burundi twagerageje kubagabanura ubukana. Iyo niyo target RDF bafise. Kandi wanashaka uwampaye amakuru akubwira ati bavuga ko baramutse bananiwe kuri incuro bazoca bahononsa, bazoca bavuga bati ari kunyagwa twanyawe reka dusubira inyuma. Ibi rero nuko bimeze, izi nizo ntambara tugiye ko observa muri iyi minsi. Aha rero cyo dusaba n'igiki FDNB nibagwize ubwirinzi bw'ikirere cyane cyane bukomeye mu bice basanzwe barimo. Nibagerageze kurenforcer systeme anti-aérien aho basanzwe bari, ariko kandi ndahamya ko n'aya makuru bwabo bashobora kuba basanzwe bayazi, ko nimba mu civile nka jewe niyicariye muri studio ya BM4 plus nayamenye, ubwo nabo bayamenye bugice neza cyane. Nuko bimeze. No, kurakoze cyane mutisanguzi. Ariko nubwo hari kibazo ukunze kwepata ko turakubaza na cyane cyane abantu muri commentaire bakunze kubaza ni igiki kiko kiratuma, kuko two turabona ibitero by'ubwiyahuzi bimwe bimwe badusomborotsa bigiye bitandukanye, ubu ho ko babitanga vyeruye tukabibona ko badusomborotsa. Wanashima ni wacu kuri BF two turabibona. None ni kubera iki kiko kiko kiratuma Uburundi budashaka guhagarara kuri kino kibazo ngo gishobe kwa cuba mu nzira Burundi? So uwahano umurozi amubitsa umwana. Uyu uri umugani w'ikirundi. Uwahano umurozi amubitsa umwana, sivyo? None gushika ubu ninde atazi ko nyirabayazana mu karere ari igihugu cy'u Rwanda? Turabizi twese. Gushika ubu ninde atazi yuko u Rwanda ari impuzu bamatse ibihugu bambaye? Hari umutabizi? Nta n'umutabizi. Ivyo kandi kugira ngo babimenye nugira ngo babizi kuva kera abantu benshi babimenye ubuvuba cyane kabisa. Bitewe nande, bitewe niki, bitewe n'urugamba President de la République ariko aragwana ari kumwe na Antoine Felix Tshisekedi Chirombo. None bamaze kugaragaza umwansi wariwe, ibindi mukene nibiki?
mwese baramushize aheru kabisa none hasigaye uko niko none kuba baramushize aheru niko kumukuramo erega iyo Beni sorry gato ibi bintu muze mubitahura mwebwe mwarutse ubu vuba ntabwo muzi RDF ntayo muzi no urumva RDF sivyo nyumviriza gato RDF inkotanyi mama sha mbayahaga bakimwita ngo ni FDLR bari ko baje kumutora kera Amerika igacihezagira ati nivyo ni FDLR none mugabo uyu munsi je umusesanguzi banyitatu uriya no mu FDLR nkaca nitwengira yego ndiwe nibaza kuntora kubera iki kuki bataza nuko ubu ni nk'intare zitontoma ziboshe amenyo yarahongutse bindi mu byumve bariya nabiyahuzi sivyo bariya nabiyahuzi iyo rero mwiyahuzi ubonye afise ikamba bikanka ko yimanika haba hari ikindi kintu cyakoretse sinshobora kuba convince byo kugora kuba convince kuko kubera yuko kanange impamvu ziwanje abasore b'u Burundi canke se dushire muri rusangi n'amahase yacu mu Rwanda bakomeza kwatikirira twaramenye umwansi bien sûr twaramenye ukura bitera none utukira ingamba bari jewe umbabarire gato wowe urakunda gutanga ingamba umbabarire gato sivyo ubu musazawe si umusazawe wanje nacu sinje kumuvuga amazina nimba mufise ntavyonze sivyo yego ndavuga musaza wawe muri Kongo yagiye kugwana sivyo uriya musazawe icari kumubera ciza nuko ari kuja kureka kugwaniriza umwasi muri Kongo akaguma ngaha akazorindira we bakagusambaniriza mu maso yiwe hamanyuma nawe bakamwica ntibotuma bamwica muri Kongo yagiye kukurindira umutekano we Benita amawa mwica bacha dusangiye natwe batwiye none kuko wiyumvisha ko bamwica wowe nimba bamwica bamaze kwica bangahe nimba bazomwica rumwe n'abazamaze kwica abansi bangahe ibi nibyo twigwane heri kirakora sasa no twigwane hose ibyo bakora iki twigwane abanyamurenge bagenzi babo baje muri minembwe kugwana no twigwaneho bashize agakara mu gashambara kandi wowe uko atamakuru ufise wowe nuko urakurikira amakuru y'ahana ibintu bigenze twigwaneho ntabwo irikiragwana muri iyi minsi Benita baramaze kubona ko ari agakingirizo babonye ko Kagame yabagize kapoti kuva imyaka n'imyaniko yaheza kubakoresha agata urumva kuri inshuro rero bariko bareklama twereke makanika mwamuhambye hehe twigwaneho bariko babwira Sematama Minembwe niko tuyifise makanika yahambwe hehe dukeneye gukora ceremony yo guhamba General Makanika hano muri Minembwe wacu arerekana aho bamuhambye ibi nabyo bitumye Makanika afunzwe nubwo ngo atavyemera Makanika yavuze ati no nous voulons plus kuba amakapoti yanyu igihe mwadukoresheje kirahagije abanyamurenge twakanuye sivyo ibintu byo barimo abarundi rero ntituri nk'abari y'abanyamurenge abarundi umwansi tumutangirira iyari umwansi yaciye muri Kongo twamusanzeyo nayo mushaka tumugwanirize mu Burundi turekashwe mu Burundi tumugwanirize ngaha oya tumusanga muri Kongo yaciye erigi kibazo ndiko nitwamusanga muri Kongo rero twamunesherezayo tuzomuherekeza gushika ku birindiro bikuru iyo yazananye nuko bimeze nuko ikibazo nuko kumeza kwinona ibintu byinshi none ega n'umwono imbaruzi niyo dukeneye nyene tugomba kumukura muri Kongo ahari tumuherekeze gushika ku birindiro bikuru iyo yazananye ndawaka kari tresemple ubu borasa ku Rwanda abo barasa ku Rwanda d'abord dufata bo bavuye he mu Burundi uko byumviye basi bavuye mu Burundi ropre yawe yocibiye ko abari muri Kongo boca baza kugira mu Burundi habiro ndabishe nk'umusirikare ndabishe nk'umusivile ubwo nanje nyishe nk'umusirikare nande umusivile sawa rero no kurero bakunze bacu umuntu yumva yuko turi mu ruhande rumwe duhure muri commentaire atanga ikibazo ciwe atanga inganzi yiwe kugira ngo dushobore natwe twokonvenka mutesangure dukeneye ko oya nibikunda Benita kubera iki none ubwo mushaka kumwumvenka turakomeza kubera yuko ibintu tuvuga biratahuritse uramaze kubona igihe umuvyeyi yaje kukuregera donc
umuvyeyi mugenza waje kukuregera ati mwana wawe yankubitiye umwana ukabona ko umwana wawe ari mu makosa umubwira ngo mbiva mu maso umwana wanje nta makosa ngo cyangwa none ico baciza nivyo nakunze kubwira abarimu ku ishuri umwana wanje hano yiga agitangura baramubonera c'est vrai yamata yavyimbye yagize iki hama nyuma umwana wanje arabaza kuba male akabakondagura bakaza kumwata umwana wawe yakubise umwana wa kanaka cyangwa umurezi afazari nibyo basi ke mwana wanje ataya yakubiswe basi ubu yakubise wa kanaka na mitende na mitende apana kumwana wawe amata yakubiswe rero reka bakondagurira hajya muri Kongo babaherekeze mpaka iwabo kwirindiro bikuru niko bimeze. Yes, reka ndagushimire cyane mudusanguzi. Iyi topic ni topic ndende cyane twayivuga ko umuntu wese agatanga ishingiro ciwe nibaze muri commentaire turabaye ikaze. Yes, igikuru kwa kaze muri commentaire yabyo gukunda twomuha ikaze na Son Excellence akatubwira impamvu ndashobora kwinjira neza na neza. Yarabisobanuye ariko n'ibyo dukeneye ni nka erega mwebwe mufise amatwi manini mugabo ntimwumva nukuri pe nimwe watubwiye ati jewe yabandi president de la République bose nubahereje mu ngunguru y'amavuta bose ndabaturiye abo fashe c'est ça nagufashe mama kina ubure twamufatanye itonga none ni bandi bafatanye itonga gabenda PK Paul Kagame wari mufatanye wewe kubera iki yaremeye ko ari muri Kongo baratweretse neza yuko amakozi turahura hano muri Afrika iwacu turaza hari karapfa why not tudashaka gukura ivoka ryawe reye muri ndi bivoka none uri kure gute kafise ingamba z'ubwirinzi parto erega mwabyo munatahura nico urugamba ntirubugwana beni urumva ahantu hafise ingamba z'ubwirinzi hose nizo babanza gukondora ugiye kumwataka za systeme ziwe zishaziza kugira ubure tubanza gukondora Amerika tuyikuremo ubufaransa kamwe kugira ngo dushobore ntabo turamukura ko none niba tumaze kumukurako ni kamwe niko bimeze. No reka ndagushimira cyane rero musanguzi nongere shimira ababanye natwe mu kiganiro ubwo abafite ibibazo duhure muri commentaire tubibutsa neza yuko mu gihe uravyiganiro cyose akimara ukumva yuko ari byagufashije bitange kuri mugenzi wawe canke se shobora kuba wofasha mugenzi wawe utahuryo twavugiye hano kugira ngo dushobora kwagura umuryango wa Binfo Plus. Nuko renda bashimiye muri rusangi mukomeze kubana natwe mu bindi biganiro naho butaha ciao.